Imana imbazwe ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu umuhirwe ninde gica ko Impamba TV. Papa Teddy muri kumwe muri kino kiganiro dusome ijambo ry'Imana. Itanguriro 12 somo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu. Iyamagagwa rya Aburahamu. Uhoraho abayira Aburahamu ativa mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu uzokwereka. Nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wewe n'imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Umuhirwe ninde? Ni umuntu yemera kuva uko urasoma uvumenga ni ikintu coroshe. Imana yari ibwiye Aburahamu, umugabo yibereye mu muryango wabo, yibereye mu gihugu ciwe, aguwe neza, kandi Aburahamu ntiyari umukene, yari afise ubutunzi, yari afise inka, yari afise intama, se n'abungere. Mu mpera tubona yuko abungere we bashoye na Loti mu gihe Loti yari yamukurikiye. Ukumva ijwi rikubwiye ngo va muri uwo muryango wanyu, va muri icyo gihugu cyanyu, va no mu nzu yaso usigaye umuvukana, ugende wenyine atanumwe mujanye, hama nzoguha umugisha. Umugisha, abenshi bitanye umugisha n'ibintu bigaragara bafise. Aburahamu navyo yarakene, icyo atari afise ni yari afise umwana gusa. Ariko kubwo kumvira Imana yayimuhaye ko ugoroka, ubwo kumvira twese abakijijwe twitwa abuzukuru ba Aburahamu, kuko yumviye akemera kuva adaravye ko agiye mu gihugu azi, mugabo arakurikiye gusa ijwi rimusaba kumvira. Si ikintu coroshe kuva mu gihugu cawe. Systeme za mu gihugu nyinshi cyane, systeme bose urabona ko aba barakora ibi kandi baronka umukate w'umwana, aba barakora ibi baronka ibyo bakeneye. Ati najewe ndabikora, kandi bamwe barasenga, abandi turasengana, mbere turakorana n'ayo masysteme n'atari mu muco. Mugabo kuko aronka umukate w'umwana, agashaka kubaka ibyubaka, agashaka gutera imbere, kuba ati nta kibazo, ni sawa cyane. Mugabo niyumvira Imana ibwe uve mu gihugu cyawe, mu mikorere yo mu cyo gihugu, mu bimana yo mu cyo gihugu, mu migenzo n'imico idahwinja mu y'Imana yo mu cyo gihugu, wo kumenga ni wovamo mu muryango wawe. Abi wacu bavuga uko bagenda uko, nibahangarwa, niba bagira uko bigenda uko nuko, ukanga kuvayo, ukanga kwirotera ko none ninagenda nzokunguka iki? Umugisha nshaka amafaranga, nshaka ibintu bikwegana, nshaka ibintu abiriya, nshaka ibintu kandi birumvikana. Umuntu wese hano musizuba aragomba kugira ikintu asigiye umuryango wiwe, passage imaze ko ahantu kwisi tuzoba imyaka n'imyaka. Basokuru bacu barabayeho ntibagihari, natwe tuko turabaho, abavyeyi bacu bamwe barabayeho ntibagihari, bari bakomeye cyane. Natwe tuko turabaho, ejo ntuba duhari. Urume ugomba gusiga izina, ugomba gusiga ikintu kanaka, bigatuma uko ibintu byose mu nzira zose n'isari z'Imana ugakwega, kuko wanse kumvira Imana ngo ugende uko Imana igomba ko tugenda. Ukagoma umugisha, ukagoma kwicira inzira. Mugabo umugisha Aburahamu yaronse yasa kwitwa sekuzo w'amanga menshi cyane. Ubwo kumvira kwiwe amanga menshi yarakize, yaramenye Imana, yaramwitiriwe kuko iryo zina yari yonse, kuko yumviye Imana agagenda akurikiye ijwi rimubwiye, agasiga byose umuryango wiwe, mu nzu yabo, atari bajanye uretse Loti yamwikurikije inyuma. Mugabo nabo nyene mumera bavuye batandukana, baravana ko Loti naco yavuga n'Imana. Imana yabwiye Aburahamu ko ari wagenda agakurikira inzira Imana imubwiye. Mbega birakorohera gusiga, birakora kuva ku kintu cyawe. Nugona abenshi kikaba amafaranga, abenshi gituma bamenyekana, abenshi bituma baronga ibyo bashaka. We birakorohera. Umuhirwe n'umuntu yumvira Imana, kuko wewe amaherezo yawe uzoronka umugisha w'imyaka n'imyaka, n'urubyaro rwawe ruhezagiwe kuko wumviye Imana muri kino gihe. Mugano tumvira Imana urukutera umuvumo n'urungano ruzogukomokako, ruzogenda rugira amanyanga, kandi amaherezo azoba mabi cyane. Kaze mu kindi ganiro ubutaha so kubonera umuhirwe ninde hano kuri channel yacu Impamba TV. Mwarahezagiwe kandi Imana dushoboze gukomeza kuyumvira. Amen.